Abarundi barayamaze bati ija kurishihera ku nama. Tugiye mu vyo gukina umupira w'amaguru, abakinyi benshi b'ibihangange tubona uno munsi n'abandi twagiye turabona tubikurikiraniye hafi, dusanga bahereye hasi bakina agapira ko mw'ibarabara kamwe ngaha mu Burundi dukunda kwita ikibangano, ariko bagashika ku rwego rwo hejuru. Naho Sport TV yari yagendeye abana bo mu ntara ya Makamba bakinira kenshi na kenshi ku kibuga ca kera, aho twasanze umugwi wa Gitwa A ugomba wambikane na Gitwa B. Rwari urukino rubereye ijisho, aho wabona ko ari abana bakinana ubuhinga budasanzwe, bakurikiraniwe hafi boshobora kuvamwo abakinyi bakomeye cane. Dariso niyo nyishu yaganiriye na Sport TV, yaratubwiye icifuzo cabo. Nifuza ko kuba Ndayishimiye Yusufu Nyange, niho nifuza kuba mbere nkanamurusha mu rukino rw'umupira w'amaguru. Iburaya mugwe nifuza gukinira Real Madrid, akina ku biharuro ndwi, ndetse nkanasumba na Vinicius. Kugira ndabishikeko nifuza ko abantu bofata mu mugongo bakanterera nande nkagisha nkashiramo inguvu zo gukina kugira nande ntere imbere. Academy ndayifise kina katire bayita You for Peace yo ngaho Makamba, niyo sanzwe nkinamo nkina katire. Udukurikirana hafi bamwita Christophe, amenyereza umugwi w'abakobwa wa Egerenware Homens. Cyo tumusaba nuko yoza twitaho tugira amatraining meza kugira ngo boduhuye tuzoshobore gukina n'abantu bo muzindi ntara baza kuturorera kugira tugaragaze impano batubone bazobadukora mu migwi yiwabo. Umugwi nifuza gucamo n'umugwi wa Egerenware Fighters, nifuza gukinamo nk'imyaka nk'ibiri bwa ndametirije, ndoce naje ntera nje mu Faransa, mvuye mu Faransa canje muri Espagne kugira ngo naje nzokine ntere imbere, kugira Abarundi naje bazoravuga ati gani wa mukinyi w'umunyamakamba avuka muri Gitwa A yateye imbere aciye mu mugwi wa You for Peace, yaramubona umugwi wa Egerenware Fighters. Ikindi kidasanzwe twavuga kuri abo bana nuko bafise niyerekwa ridasanzwe impande y'impano basanzwe bafise. Tubabajije uja gutsinda hagati ya Egerenware na Vitaro, batubwiye ko haza gutsinda Egerenware ibitsindo 2-1 kandi vyagenze gutyo nyene. Umugwi noha amahirwe ni Egerenware Fighters kuko uravye inkino bamaze gukina bakira yindi migwi kuri Nkunziza Complex Stadium, nta rukino na rumwe baratakarizaho. Abafana ba Egerenware ni muremeye no munsi iratsinda Vitaro nk'amagori 2-1. Umufana ni nk'umukinyi wa 12 mu rukino, umufana atera ingufu umukinyi, uko umukinyi abamuha courage nuko umukinyi yumvamo ingufu zo kina cyane. Abafise ama academy basabwa kubakurikiranira hafi kugira ngo ejo canke hirya y'ejo mu Burundi buronke abakinyi b'ibihangange bashobora kubuhagararira neza mu nkino mpuzamakungu.